Amsazi. Salam. Asha ujengiye wewe ugiye naye. Jena nike mani kukuraba. Yakuvuga. Kuda mfisa gashida mani. Gashida kagutera inshuti ya. Gusa nziza two kwicara nka gatoyi ngaki. Oya je ndiko ndihuta muhungu. Ahubwo rabunyarutse ko je ndiko ndagenda. Mano ingo basi tuyage basi na gatoyi. Vuga none nyarutse ndiko ndihuta muhungu. Hada abagenzi. Abagenzi iyo babaze kugirana ubugenzi bucute. Cyo bita ubucute. Barafashanya mu umwanya uranjanye vraiment. Rasi tutopfa tuganire je suko. Oya umviriza nikintu cihuta. Umviriza. Urabona? Ibintu byose waruzi yo mfise mu nzu. Byose nasanze bavyize. Reka kuvuga. N'amafaranga nari mfise byose. Mana yanje. Mo asha kore sana kuyita. Mani. We numvise akadiri ngo ngura kintu tudiri nyene ngo tukugira ngo tukwerekana inkuze y'amafaranga y'ibintu byagiye dufaranga nyene ku. Sawa mahera kweri cyo ndakizi. Mani none hari umupfumu bita mulongole kwe. Asha kare we bisoma. Akorera hehe? Imbere gato niyo nzi ndiko ndajana. Ahubwo uzanye ndwace cyo ndagucisha. Mani ubunye wari mbizi gufite ipinda ry'amafaranga tugende. Mani pinda je ndarifi. Naje kuri umugenzi nta kibazo reka tugende basi nakundi. Nta ngorane mani yo reka. Ewe katogo. Ntabwo mugiye he? Nagiye gukina zakabo. Bamukorogo. Ego. Ndamugere kwera amavuta ya mukorogo mwa. Asa tugende kwe. Mulongole Wapi mwana mkuti. Mulongole Ashimine. Mugahe. Sema tatu mnataka nitawasaidia. Mimi mganga wa kienyeji. Mlongole. Sema. Siwe na wasi. Nimeshavyo na vitu vyote wamekuiba. Wamekuiba telefoni za Samsung Galaxy S9. Wakakuiba na manguo. Sema unataka kukusaidia nini? Nataka ndabigarure. Nataka kukugarure kweli. Wewe abantu ibintu byinshi kabisa yo nizo wansigarije na chatwa na inambaye. Ndio sasa. Umekuja na pesa ngapi? Sema ndio. Sema. Ndio pesa. Ndio hapa. Kupatia dawa. Ndio hapa mimi sikusaji pesa. Hapa sasa safi. Nataka nikupatie dawa. Dawa kisi sasa utaitumikisha. Hakuna chukua fimbo. Kisha rafu hiyo fimbo. Kipaka kwele dawa. Kikucha kitakuwa ni nini? Semaliza kupaka kwele dawa.
kama unahitaji upige mkichwe utapiga, chenye unahitaji akuwe bote kitakuwa. Kuwa chukua mifupa, kuwa hiyo sasa, chukua na hii tena. Na hii dawa hapa, hakuna paka eko. Toka nenda. Mulongole. Hajya rero asha jeje nakubwiye hajya uragiye gupfumura n'ibindi urime birago jewe Toni vyi wawe kuraba. Toni birato sinambara muhungu. Hajya kwa bizi. Oya nturi kuravyambara. Jya mupfumu bisombe uramu. Jewe sindabita. Sidarongo umupfumu bisombe ahubwo aragize neza. Ashaha. Nzo mu mashura. No kungidi ndayimashura. Uwavyize. Umbiriza narugiye. Umbiriza byiza wo biti ivyo bintu muhungu. Oya ntavyo ntashaka. Abapfumu. Ahubwo rindira we ndabona ko buraterera. Uzosanguye kuroganya ko yazibere ku bisusu. Nta ngorane. Nta mama Mwenye ko yo kwiba ivyo munzu byose. Nyako abatabonye amahera we. Kasagufyina. Ivyo nizo wigirisha. Ahubwo reka wenda gusige tugiruka. Uratashe. Genda tashe. Muhungu. None ko genda tashe. Muga uraraba kweri ubireke. Cyo ndagwanuye. None wanda tashe. Uragi? Genda ki. Ndagowe rero ko. Ndagowe umva urutima ruguma rusimba. Kananje ngewe. Je ndagowe kweri jewe. Ugogwa ni. Ndagowe. Ugowe ni iki? Urazi. Ujya mungu ka boss. Wala ko yidoze guko bamukokoye. Jewe yenje namwitwariye ku mupfumu. Ni wa mutwara. Rero ndafise ingorane. Ingorane ndafise gute? Problem. Wala biga tumaze imisi tujya. Biga byose ni jena nabimyibye. Wala wamite kujya muca. Mana n'umugenzi wawe man. Akakijama mani burya ni hatari. Nona agira ibintu natwe tubikenera. Nabinkeneye nyene ninzi sigaye imezi. Asha igize ko namwe stage kweli. Umviriza. Aro ndagowe ndumiwe. Umupfumu ibintu yamubwiyeho nyine ndagowe. Umva ikintu cyose azakuvuga nico camba. Aho nyene nga Nzo munzu neza byose avuye. Shaje sinzo mwihangani. Aka manza kwanza kugacisha ko ku nkoni. Nde poza. Hano mutu wako wakanda. Aha. Jewe. Ntayamenye. Arambo. Nangwe kumva munda nabi jo. Ya asa hoje utanguye gukora. Aho urakoze atanguye kubuvuruga. Jo muhungu. Narakubwiye wa muhungu ubwo buso weje kera. Ya misi 40 irakwiriye rero. Muga rero naho binganira ihere nibireka. Nzomwereka nawe nyene. Namaenda muhere ku mutwe. Mani biratanguye. Jo mu. Oya hareka. Boni ivyo ariko reka asha genda mwizeye. Ndamwizeye utamufu. Hata ngo ni masombe ni mabara. Asha reka mana n'igisusu mawe wana. Yo fata yangu fuka musenge mani burya hawo sanga imana irakumbi. Ewe mana yo mani senga ma. Ya mutu wacho koza. Kamanza kwanza ndamumene. Jo hata chance gacha. Asha kubita. Maende mponda matwi yeye. Mani senga mani yo hagisera rarira atangura kubona imana. Numva umutu wa mumana. Yo hagisera rarira atangura kubona imana. Yo peti yangu senga. N'amaboko. Ya. Baba karavunitse
yo arapfunitse nduwa yo senga ntacuzobura senga ntacuzobura senga reka ndikuda babaranduwa reka ndisenge amasengesho y'igisuba ntiyumvigwa waheze ndagusiga ko kandi gira woba wari waheze ndake mama kugashatu kavuye ko kunkona cyo ngiye katavuye kigishara yambeshe kamama namumena amagara ndakubwira umutire manu umuriza tugenda kumuraba haguruka umenangira mbyare nduwa ushaka pepeti yangu umviriza manu tugenda imbabazi tugenda mugusabira imbabazi fata ngacu suko kungaha oya nduwa yo aramenetse n'ibiboko byagagaye bari kubise wenga ni Kigali cyavumye tugende manu aramenetse nduwa oya haguruka tugende aramenetse nduwa tugende manu yo ashanda kumenya gose nta nakamazi garanye tugende musabe ikigongo yo mana yo fan tugende kwera muranteye cyane waje ndiko nakubita umusuri urabanza undire basi reka cyangwa wabonye kumbe ubutumbutumbu burakiza yo mana we amatwi yamenetse igisusu cyo nyina n'uburuhare nwanyite ego vema niwe yabitwaye yarabigutwaye vema simpari ako nimba arure ego vema kandi bazikara mugenzi wawe nimba arure kandi twese turabacama nimba arure urabiriza genda gusabe vema ikintu kimwe nuko yabase bandushije inkoni yawe kuri inkoni cyangwa kumena meza ishire hasi mari ndakubwiye yishire hasi ndakubwiye vema sawa urabiriza no mama genda ndakubwiye n'ukuri ibintu byawe twemera ko yabitwaye byose kandi rero je basi nashaka basi umugiriye ikigongo tutume dusinyiranira basi tuzobikurira anyiwe igitabo ibintu bibaho ndamwica nawe umusoma muragendana kandi muramana n'agatinda kongera oya wangu nukuri byose ndabyemeye bijya byose nukuri inzira yitwaye oya bosi wetekeza vima we tuzobikurira we vuga dusinyiranire ngaha nyene umunsi tuzobiguhera tuzoce tukuzanira byose ibyo ushaka byose imviriza rero grafere wiwe yego vraiment jani grafere wiwe uwo muhungu twese kuvugana mwana n'umugenzi yego ndabizi ariko kuba yaranyivye urumva ubwo si ubugenzi twatugenda tugenzanya yo man vraiment gusa ibyo bibaho ko iri mu buzima busanzwe urumva ndakubwiye we basi uduciye iki basi wewe ubabiriza ibyo wanje ndabahaye 5 jours mutazizanye urakoze nyakubwira mutabizanye yego impuzu n'ibintu ni kuvuga yuko mutabizanye yego ndakamera iyo nkoni ngiyo nta ngorane murayibona uragakorerwa inkoni ishushe urakoze kubikumvirije iminsi 5 ubona nawe ntuzusubire kuturiba urabona ko umunsi umwe w'uburyo bwawe ubwo n'ubugenzi